mbega umuriro guys, reka maze ndabaramutse mwiriwe cyane mwaramutse bivanye na mumwese harereje mwumva ni Captain promoter umupromoter wa mbere ga mu gihugu cy'u Burundi. So guys, rero ino munsi tugiye tuyage ku kintu cha Sat-B. None guys, nk'ubu bavuze ati Sat-B n'umwami, ninde muntu ashobora guharira? Ninde muntu ashobora kuvuga ati jewe si shobora kuvyemera bivanye n'iki n'iki? Gusa tugiye kusesangura Sat-B n'umwami wa industry y'u Burundi, ga mu gihugu cy'u Burundi. Guys, Sat-B uravye amateka ari karakora kuva mu 2023 gushika ubu 2025. Guys, namateka akomeye cyane. Reka tureke ibintu vya kera vya 2010, reka tuvuge ivyubu, kuko ivyubu ubonye nivyo bifise valeur yo gusumba ivya kera. Ivyubu ubonye murabona ko ari kagenda muri Afrima Award. Noneho ivyo turabigaruka ko hanyuma. Rero nta kindi kintu gitumye Sat-B agera aho agiragera ubu guys, nijya ndirimbo yitwa Kirisesi. Ndirimbo Kirisesi aho yakubiswa ama challenge n'abantu benshi bagiye batandukanye ngaha muri Afrika. Ijya ndirimbo yahaye visibility ndende Sat-B. Nico gituma nuko yitwa King Sat-B, uko yitwa umwami byamuzamuriye rijya zina kubandanya yitwa umwami atamuntu numwe ashobora guharira. Yavuze ati reka jenge ndakurondera uwo bitwa Champuru Makenzo. Champuru Makenzo ni mu DJ yavuza mu ma night club ahantu hagiye atandukanye nyene mu ma party ya. Rero nga anye guca akorana na Sat-B, guca Sat-B yemera akavuga ati reka jenge nde guhiga Champuru Makenzo dukorane indirimbo. Natagiye muri clip ariko byarazamuye izina rya Sat-B. Sat-B novuga yuko ijya ndirimbo bakoranye na Champuru Makenzo yamushikanye ku ntambwe, novuga ati intambwe ishimishije. Ubu naho agira korane n'uwo bita Ibra kuva mu gihugu cha Tanzania. Mwarabonye coming soon indirimbo yayo yaramaze gusoka, coming soon mwaramaze kuyumva. Benshi bavuze bati indirimbo n'umuriro, ati indirimbo nahandi hanu uzoyisanga nga mu gihugu cy'u Burundi. Rero nge ndirimbo novuga yuko na yene ni collaboration, novuga yuko na yene igira na yene isiture aho Kirisese yarigejeje, igira ivuture nkuko unye twafata tugakwega umusipi tugaca dukwega nukuvutura nugusitura aho Kirisese yarigejeje. Kirisese ubu tuvuganira ku miliyoni 2 n'ibice hejuru, n'ibice bitatu, miliyoni 2 n'ibice bitatu. Abo s'abantu bake guys bayiravye, kandi maze imisi mikeyi, maze ukwezi uko onye kutarakwira ni nk'indwi zitatu uko onye gusa ukwezi kurimwo kurengako naho kurengako indwi imwe guys. Rero reka tugaruke ku kintu cha Afrima Award. Organisation Afrima Award igenda ikaraba aba artist muri Afrika, ikagenda igira selection ivuga ati igihugu cyarakoze uku, igihugu cyagizene, reka dukuremo umu artiste runaka. Rero kwiyumvira ku Burundi ni ikintu gikomeye cyane guys. Gutora umuririmbyi w'umurundi ni ibintu bitamenyerewe, ni ryambere novuga yuko kuva Burundi buremwa kuva umuziki ndundi utango, ni ryambere umurundi agiye muri competition yo guhiganirwa award ikomeye nga muri Afrika. Ni ryambere amawadi bayatanga mu Burundi, Sanganiro Award, utu award tw'uburofarofa tugiye dutandukanye nga anye tutavara n'amahera menshi, ariko kuja muri Afrima Award ni ikintu gikomeye cyane ku Murundi, ku murivyi w'umurundi, kugira biyumvire bati reka tugende dutore iki gihugu cy'u Burundi harimo indirimbo yitwa Kirisesi y'umurivyi yitwa Sat-B. Guys, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu novuga yuko gihambaye cyane kitari kimenyerewe nga anye mu gihugu cy'u Burundi. Guys, je cyo novuga kwanza ni gutanga amashugwe kuri Sat-B, kuko agiye promoting, ariko promoting ani gihugu cy'u Burundi. Gihugu cy'u Burundi kiko kigera aho kitari kiri guys. Ya Sat-B akwiriye ico bitwa amashugwe kandi menshi cyane, kuko ni umunyamateka. Kera yarakora za 2010 yarakora, ariko
novuga yuko ataho byari ntivyashika kure kuko na Diamond ntibari bwazamuke vyatari ntibari bwagira aho bageze ubu ariko ubu biri up to date yeah guys. Rero Satbi ari umwe mu baririmbyi nubwo benshi bashaka kumwihanga bakagomba kumuhangara ngo je novuga yuko zijya beze bakina na ba DJ Fernando zijya beze ziba zikwiriye na gati kuko Satbi afise izina bro, afise izina guys. Zijya beze na ba DJ Fernando ciao ciao, peace.